seneza no kunangararako gisigura no kurirako kuba kuja hejuru y'umuntu kumuhagararako wayi none kuki sinawa neza igituma bigize vya bo sinabigize kuko ni kirundi kira muntu wese agira ico akunda kandi agira ico yiyumvamwo bo biravana kuko kira rurimi rwose rwa maruremere kirundi kiraremere kandi nico ciza muri make nubwo tucire bo si ukuvuga ngo mu gihe ukeje umuntu guciga umukorana nawe burya umuziki ni nka commerce ushinga amashami ku ruhande hakurya no hakuno no kuvuga ko data busumurira ibyo mu producteur umwe no muri ibyo producteur benshi ego kuko bose barashoboye fo dukore turondera ikintu gisumba ikindi bo ndakoreka karorero uravyemera ko ndakoreka karorero buryo kumwe no munangarara kamunyurire kore mbo nibisanzwe mbo kugira ngo utahure n'abandi batahutse kira muntu wese agira ico akunda kandi agira ico yiyumvamwo. Hello guys, ndabambwije kandi ni umutekano hangere kandi gusa guhana mwebwe ni wese atakabungu black tv kamucom Instagram sur Facebook hose mazosanga tango manzini imwe nebe kuri micro ndi kumwe na Frank kuri kamera no munsi turi mu bwiza kuri witi 75 kuri K mara vyinshi ni butoye Moise usaba muzi kwizagira MB data tanga ma mega mesh sinzi ka atange no musinga na jara ya mamzego fresh bro meze neza kujya kwivyatsi sana safi ndaremvye muri make karibu sana msaza merci bro ndagusanze ngaha asavuga umuziki wawe tubwire aha mubwiza uje kwakora iki ko yako turabizi yuko tabangawe bo musanzwe masi n'umujama yego n'umujama kandi nkabasanzwe rimwe nza gutora imizigo hano kwigura muri make yego ngendo suduhera dukeya muri make Uruse dukeya yagiye nka meshi umva nzanye menshi urumva navyo nyene biraryoha yego. Max ni umwe mu ba stylist asanzwe bambika baririmbyi muri rusangi novuga hari n'abandi abigira mugabo we nawe nyasoza bikora muri kano kanya nk'umuntu uvuga mu ceka ritaba neza wewe mubwira iki kuri wowe canke warinzi wabwira iki kuvyeke Max bo muri make je novuga ko Max ndamuteye intege ko ndakunda abantu b'abajene bigwanako hako umusuma ufuma wigwanako mugabo ukananigwa mugabo ndazi wigwanye ko nshoye kunanigwa ego kandi Imana ihezagira ufise ishaka ego hari byo atarakora nawe bifuza gukora nabo babwiki bobo icyo muzi ko tufato ubwati je ndababwiye iki n'ikine ko mujametse bo kira muntu wese agira ico akunda kandi agira ico yiyumvamwo muri mako umutima kuzobarongora bariko babikora mbidaza reka tuze nyeza ukazika kuri rusange turekane no kwambara niki ko turabona n'ubundi usanzwe wambara usanzwe novuga yuko usanzwe nkuko bavuze usanzwe utemberera ngaha aho bavyeke vy'akazi ka muri rusange indirimbo basohoye ndimba nawe yumvije nco nka 3 canke 4 zirenga wanashaka mugago shino saha title yayo igiconfusing abantu benshi no kunangararako igijambo turi hakera bavuga ati ntumpagare hejuru ntusundare niko bakivuga rero okay gisoreza ku bantu bagitaho ko je cyo seneza no kunangararako gisigura no kurirako kuba kuja hejuru y'umuntu kumuhagararako wayi none kuki sinawa neza igituma bigize vya bo sinabigize kuko ni kirundi cyo kirumengo ni kirumengo kiri ampe bizarre mengo kiri strong sana bo biravana kuko kira rurimi rwose rwa maruremere kirundi kiraremere kandi nico ciza muri make nubwo tucirengagiza kandi arukuntu nandi nkenanye ku matitre nyine wanashaka bino besha kunda kukwidoga baso kwidoga kamutera avuga ati mbita nakunda gutama majambo agumye cyane mbega ni wari kubera nyene dazi mugatuma afisa amajambo menshi yagumagumye canke nishaka kimwe usanzwe uzi cyane bo je nta kirundi nzi cyane kandi nta nico nzi mugabe ico nakuriyemo nico mvuga ego uburyo amajambo zana asa nk'ayari yemereye gusumba uyakura hibaza bo ndavuga yuko nanje sinahukiko nuzi ntavyuzi na nanje ntavyo nzi mbona biza ego okay great indirimbo ikore kwa X-Fecta muri new era ni giki wo muvuga kujya mugabo gatoye gusa vraiment ni you already know kuvuga sinzi no kungeno bivuga abari ready ni cyari karakora muri make ego ubu unyete ugiye kubanda kwa nawe canke meze gute bo su kuvuga ngo mu gihe ukeje umuntu guciga umukorana nawe burya umuziki ni nka commerce ushinga amashami ku ruhande hakurya no hakuno no kuvuga ko data busumurira ibyo mu producteur umwe no muri ibyo producteur benshi ego kuko bose barashoboye fo dukore turondera ikintu gisumba ikindi ego uvuze ati muri ivyo mu producteur badaba producteur batandukanye so uvuga ko kare ya muri ivyo mu producteur bo kare byari bigoye ko nari muri management nategeza gukorera muri guest studio nyene ego ko byari biri kubwiye mwimvire X tuki kuri X nyene byari kujamwe kuje kwana kuko bwa mbere ndimba koze bwa mbere wakoranye na Trick on the beat mu muja kuri kwa X
bo ni nkuko nuno munsi niyumviriye kuvuga ati reka rendezvous yantuze ya big ndayitaba umva bavuga uti jewe umunye njana n'umuntu twari ko numvise nyene tushaka gukorana bo umva bivana n'indirimbo bavuga ati ngomba gukora ndashoboye gukorana naka nkakora nkabwo simvuga ngo numve mvuga ati ndagenda gukorana naka hama dukora ikintu kuko mvuze ati ndakora numve mva nzuba ndiko ndageza ntacu nzushobora gushikako X aragukora indirimbo no ku yatijana wazo twivuga je no kunangarara ko bivana no kunanga no mbona ufise n'ururimi rugufi sinzi yajana gusa no kunangararako nuko nyene wagitoye no kunangararako great wamaze kukurya ndirimbo mwayikoze mahejeje mugabo ko biri kose mbira twamenyekesha sanga ama video n'ama audio ubuho bimeze gute agiye gukora gute ni mugaswe kugitwe ciwiwe bo kugitwe ciwe nkuko warubivuze mes kugitwe canje mugabo kugiti ciwa safi kugiti canje muri make novuga ko video irahari irya ndirimbo canke imwe hari amasana matarahera mugabo amwe twarayafashe nitwashatse yuko yoteba twashatse kuyigira kare kugira ngo igire isoke nendeka gukora ama video bo video iri kikogwa na Brian Smith aha muri ndimbo nyazina kuma datawe titre nivyo wayiravye benshi ko tayiraba muhifuza kumenya ndirimbo ivuga iki ndafise kuba nararirimbye mugabo gasangana naririmbye cyangwa gasanga message naririmbye ishikiye uwundi muntu atari nka jewe novuga ko mu gihe ufitiye umuntu ideni ni byiza kwibuka yuko umufitiye ideni mugabo pana gukwepa nubwo budafise mugapana gukwepa mwiyereke kugira ngo abone byo kuri kudafise kuko kujya gukwepa kufise kumwerekana yuko kuwereka yuko ubikwepa kubera kutagomba kumwishura hanyuma bigaca bibishika umuntu ukamubwira ati mbega ni kubera iki umaze igihe nkwepa kubera iki kuvundira ideni utakiboneka naza kukuraba bakakumpisha ni kubera iki urumva ati ni kubera ko ndakwitonda ko mukukwishuza kuko bigenda kubona ko wama mu bubare uburi kumwe n'abahabara amafaranga ukonona uronka amafaranga umugore yakubarira ngo uzize kundi ukamubwira ngo kundiha ugaca ugenda ukaraza abana bakabatuma barara inzara no kundiha ntundihe urumva ati mbega nka jewe iyo aba nari mfise umutima wo kwishuza nabi canke ingeso mbi yo kwishuza nabi wewe nyene ni wibaze no kugira gute urumva samira cyo kintu no kugira rero cakiza muri chorus ati no kunangararako kuvuga no kurirako mu macha makino kurirako ego gitomwe twumva bo ndakoreka karorero uravyemera ko ndakoreka karorero buryo kungena umunangararako kamunyurire kore mbo nibisanzwe mbo kugira ngo utahure n'abandi batahutse ego umva nimba uvyemeye bimva biravana se bana nivyo uba wifuza acha ndavyaza wabungubisa good ikazo ndakwaje ico kibazo ico kibazo nyene cerekeye iyo ndirimbo idusigura gaso ko atayizi je mu bare gatoye imeko ndakwashigera hano twavuga yo nashaka ari hafi yawe yambwiye yuko indirimbo shaka wayihaye wayiririmbiye umuntu nta muntu mu byo ndirimba ari umuntu dufate nk'akarorero ndamuvuge bivuge nta kibazo ni Amiri oya bavuga yuko ngo amaya bagusiga ngo gufitiye ngo caca gituma washaka vana muri MA amaya bagufitiye iki niki umwandiki yaguhe ataguha acuvuga ati je no kunangararako oya bo urazi kuri ikintu kimwe mu gihe intambara iri mu gihugu n'abanyamahanga bavyikika ko mukiza bakerekana yuko umenga umutware ni wafise amakosa sivyo canke umurongozi unafise amakosa ategeza kuza kugira ngo haboneke abandi batavyumva kumwe babacanishe ngo berekane ko umenga akakagwi gafise ingorane n'akakagwi gafise ingorane rero babandi baza kubyitamwe ntibabura muri make nagomba gukosora abantu bageze ngaho kuko iyo navuye na Amiri ntibahazi kandi n'icatumye ndi hanze ntibakizi gusa icyo bategezwa kumenya bamenye yuko hari hageze yuko nanje nsohoka hama ikindi gikurikira umuvyara aravyara amugasoko niko bivyifasha ibintu sivyo hama ibindi navyo bisigaye ibyo byo kuvuga ngo naririmbye Amiri ntibishoboka mbega Amiri ninde abizi ko Amiri afite ideni canke je ndamufite ideni je nabibwiye uko nyene no muntu wo hafi yawe arashaka nimushaka uvuge ndamwumva oya umvuga gusa je yavuze umuntu yabimbwiye ko hari umuntu yabimbwiye ambwira ati umugabo yarimvye indirimbo yamira muririmba avuga ati ebana mpayanje nsubiza kandi amaya bikavuga yuko ari mpaya washaka muririmvye yo hanze mwagize collabo nayandi mpaya wanashaka toka ivyo n'abandi makine biki hama Amiri he yaguhama kaca maya gusa uraze ndakubwira ukuri indirimbo itegeza gukora ko umuntu wese kira mugabo wese canke kira muntu wese kuko kira mugabo haraga ideni sivyo nta mugabo atagideni sinzi yababa siko muri make nka jewe abantu bavuga iyo nkuru ngo no banaririmbye Amiri c'est faux kandi hari yumve yuko umenga jewe
mu buzima bw'iwanje uko ndiko ndabaho sindanamwimvira ko n'ikintu na kimwe cyo kuvuga ngo yibamize ikintu nkuko naririmba kare dufate focus nta muntu naririmbye ni indirimbo ikora ku muntu ari we wese kiramutuna kasi nawe baravuze wowe waririmbye nawe kiramutuna ni bavuze focus ndamuvuge bro reka focus cyo vraiment ico cyavuzwe gose kabacumvise ibyavuzwe yuko warimbe muvye wawe oya siko biri mu buzima bw'iwanje ubuzima mbaye ubuzima buri official bw'iwanje nyene nimba ari kintu bafitaniye n'umuntu tugihezanya twese turi babiri ntago gishobora kuja hanze n'umuntu muri make je uko byo bihagaze ari abantu benshi ashobora kwikikamukiza bakavuga amajambo menshi. Great. Okay, uvuga ubunyuti navyutse ndakura ndasohoka ubu nasohotse mbega amaze gusohoka naho ndi muryango wasogura nawe bo umuryango nashoye guhura nawo none nisanzwe mfise papa mama. Okay, umuryango mu muziki ko wakuvye mu muziki turamuzi umuryango wo muziki nahuye nabo wa mbere ni wewe nabandi batandukanye kuko abantu bashigikiye umuziki ndundi niwo baba umuryango umwe ego ko twese dukora ikorwa kimwe kugira ngo dushike ku kintu kimwe ego. Mbida tubona atuke kumumva gute mbida tamugiye kumumva kujya mwahara mu mwumva gusa ibisigaye gusa reka tubirekere ibikorwa nivyo bizotandukanye ikintu ego. Great. Video na twitegeja video sinotanga umunsi umugabo ndazi muyitege kandi ntibizoteba ntibizorambira. Mbida great. Ubu unye urasohoye indirimbo irasohotse ari audio nivyo avuze uko video yakozwe ubu nawe tugiye kwitega gute nka Mbida bo kungene munyitega ni kwa kundi nyene mugabo ikintu sanzwe nkora buri gihe namvuga ko ibikorwa byanje abari byo byivugira mugabo amajambo ntavuge kuko ndafise kuvuga ngo nzogira indirimbo nziza gusumba izindi gacu usangana ndabazaniye intuze imigara y'intuze y'indirimbo mugabo igikuru nuko ibikorwa byo byo kwivugira ego. Sohoye video nawe bavuze ko izoza amakolabo ya Mbida kare twatse yaraguye mu gumu naho ndibazugiye gukora n'amakoba atandukanye meze gute amakolabo barimvye bona gukora kwa gusa ko mwokorana bimeze gute canke wawe uri kuraronda mwokorana ego kolabo ndazifise ni nyinshi kandi zigomba gusohoka sinozivuga kuko nta rugusha mfise yo kuvuga kolabo za benezo bonyene bazozivugira kandi vuba muratangura kumva ibikorwa byinshi. Nka wewe umuririmbyi wemeye uvuga ati je shaka tukwana kolabo nka munje ninde mu Burundi muririmbyi wari we wese kandi uw'Imana yategeketse ko ari we dukorana yego. Wewe nka wewe wemeye wonye apana wewe kwa akurondera wowe urondera uwo ndondera uw'Imana izo yategetse ko ntora niko bimeze ko ndafise kuvuga ngo shaka nako gasangana umwanya nturagira kugira ngo nkorane nawe nibishoboke basi ijambo rimwe asi ni wa muririmbyi w'umurundi wemera wikuyemwe wewe nikuyemwe je umuririmbyi nemera wari wese akora akazi kiwe mu nguvu kandi agashiramwe imbaraga kugira ngo ateze umuziki we. Washabye dasabye izina amazina ni menshi ni nka bose uzagira uduzivuga bajya gatuma baragoye kwishura imbere n'umugabo turimo. Great. Tuavuganye ivyerekeye amakolabo n'ibiki vyose gusa mugabo Mbida twatse abantu aba usafanzi benshi kuma gukenera kukuronka sito ma social media zawe meze gute gusanga hose kuri Instagram ni Mbida boy ma Facebook na Mbida boy no kuri YouTube ni Mbida boy usasha gusanga atakibazo na kimwe ego ntangorana. Jenkiraho nyene kuma social media twegeze kugira campaign sinzi ko zikuyibona yatunganije na Alenova sazaronga abesha ko mu Burundi jereke abarimvye nyene badaronka ama views menshi kuma YouTube cyo kimwe na Instagram zawo zitaba followers cyane. Ico kibazo ntawe naco ukivuga kikoza ko ari impamvu nyawe kituma abarimvye bataronka intuze cyane followers benshi bo jano ico novuga yuko mu Burundi turacari hasi kuri social media cyane bo nk'abantu bakoresha YouTube nga mu Burundi ni bake cyane ku buryo ushe gusora indirimbo bakaguma ni hamwe usora indirimbo kazamba yindungikire yo yagize yindungikire umva no muha link gabira mu telefone yiwe usanga no kugira ngo gufollowing birago umva ni ibintu bitoroshe ariko n'abandi bidoge abaririmbyi ngo nta ma social media office nanje tubanda kubajije social media za office avuga ati ni abaririmbyi benshi usanga ashaka gushaka indimo kuri YouTube ntaja kukurikirana mbere YouTube ni bajigeze gute mbere ama commentaire karaja kwameze gute no ico novuga yuko umuririmbyi adakurikirana ibikorwa vyiwe nizere yuko nakazi kiyo ntabagakunda umuririmbyi wa vrai yesu umuririmbyi wa vrai yihebera ico ari karakora bo hariyo quality zitatu z'abaririmbyi mbabade sinda kwinjiriye hari umuririmbyi aririmba kugira ngo amenywe n'abantu biherera yirira abana hari umuririmbyi akora akazi akakihebera kugira ngo amenyekane akazi kiwe agapushinge nimba bafise business kanaka nundi aririmba akavuga ati umuziki nakazi kanje kandi kazontungira umuryango na niko nipfuza kazombesha akabesheho n'abandi abaririmbyi batatu abone abaririmbyi batatu yabona abaririmbyi ibice bitatu by'abaririmbyi mvuze bitandukanye kimwe acamenya hari nko muri byo saka dafise social media dafise Instagram dafise niki n'ama Facebook usanga uvuga tubone umwe aririmba kugira ngo nyine
yirira aba Amubonye. amavampire. Emile reka ndagushimira. Merci sana. Teka cyane kuba nawe mu kiganiro karakana. Urakoze cyane bro. Azige kinini. Gihe kinini kandi nizere ko ntagututse. Antutse kandi no musi nize ko kigali kitataka. Oya wama wagize ikiganiro ukagiturira kubigushaka kwawe. Wazagitura gusa wazi ibintu ivyuma n'ibisezerano nabiye. Yeah. Ushobora kwigira ugasanga no musi cyanyitse. Hari umwanya niba nagumenya nibaza yuko isura yanje ariyo yabizigize ibintu. Urashobora gusanga isura yawe nimbi gusanga kamera ntiyikunze. Oya ntaco. Kandi ndagushimira. Merci sana.